So boy Franchi Franco Frandeke Flash Boyola Cash Pistol Boy Faranga Boy Dr. Godman Boy Yaga. Ati Dr. Godman Boy Yaga. Freestyle my bro. Yeah. Freestyle ibi uko nshaka. Sari zose. Frandai sigira ubwoba n'ubwo beshi mumbona ntekereje mu rahumba muri kano gakino je ndarenze ndabasumba kandura byumva yego subira mu mwese muvuge Frandai yeah ndabizi ko mumvuga ko ntatinyura uvugo nubwo mumvuga na wambera muganga mu mahanga ninje mpanga bahangana nanje yaga marai. Yes, Franchi Frandai Dr. Godman Boy uramwumva yuko adasanzwe sana. Yes, twongeye twabonanye abakunzi ba iwacu Top TV muri Boost Your Talent Show Boy LG The Survivor cyangwa unyite Lamparo yose n'amazina yanje unyise rimwe muri ayo ntuzobukosheje. Hanyuma nkuko mubibona uno munsi turi muri imwe mu masalon de coiffure asanzwe akorera ngaha imuhinga, tukaba tuhasanze umwe mu baririmbyi ego baracari bashasha ariko numuririmbyi wumva yuko afise talent ashigikiwe ashobora gutera imbere. Frandai, what's up? Safi. Bien man, umeze neza? Meze fresh kabisa ndahumeka umuka wazi. Okay. Tugusanze muri salon de coiffure Frandai, waje kwimosha canke naho usanzwe uteramira n'irigara ryawe? Naje kwimosha ngaha kwisara umeze neza kwa majari wa babala niko bahita mu coiffure akora akazi fresh kabisa. Yes, Frandai yaje kwitera ga fraîcheur kwa majari wa babala. Frandai dusanzwe tukuzi nk'umuririmbyi avyifatamwe neza. Eske ufise indirimbo umaze gushira hanze? Uko je ndakuzi nk'umuririmbyi abizi ariko nta ndirimbo zawe ndamenya. Nta ndirimbo fise ndashira hanze ariko dafise indirimbo nyinshi zikoze n'izindi nyinshi zanditse. Icambere kitihutirwa nuko ndiko ndabanza gutegura inzira zizocamwe kugira ibintu bigende fresh y'abafana baboneka ari benshi cyane. Yes, abantu mutwumve neza kuba uno munsi twahisemo kuganira na Frandai muri Boost Your Talent nuko je ubwanje nagiye muri studio nkamusanga yari karakora indirimbo nziza cyane, numvise ko ari umuririmbyi akwiye gushigikirwa. Introducing nk'umusani amazina so boy Franchi Franco Frandeke Flash Boyola Cash Pistol Boy Faranga Boy Dr. Godman Boy Yaga. Ati Dr. Godman Boy Yaga. Freestyle my bro. Yeah. Freestyle ibi uko nshaka. Sari zose. Frandai sigira ubwoba n'ubwo beshi mumbona ntekereje mu rahumba muri kano gakino je ndarenze ndabasumba kandura byumva yego subira mu mwese muvuge Frandai yeah ndabizi ko mumvuga ko ntatinyura uvugo nubwo mumvuga na wambera muganga mu mahanga ninje mpanga bahangana nanje yaga marai. Yes, Franchi Frandai Dr. Godman Boy uramwumva yuko adasanzwe sana ati mu mahanga nije mpanga bahangana na jewe. Kamikazi ni ushila kuri line, kamikazi ni utuma chemba fire. You so fire you so fire we kuri fire yeah. Why do we cross our eyes when we pray, when we cry, when we kiss, when we drink? Because the most beautiful feet in our life are not seen, but feet only by our heart. Yeah. Sinzigera magari kako gukunda zamani fuza kuhora iruhande kwanje zamani fuza kuhora iru yaga. Yes, abakunzi ba Boost Your Talent muruva yuko ari tala kabisi kwiye gushigikirwa. Frandai udukoreye freestyle ya hip hop wongera ko na R&B. Usanzwe ukora hip hop canke uzikora style zose? Umudiho nkora muri ibiri nkunda cyane ni R&B, hip hop niyo kuryoherwa ndi kumwe n'abafans. Amakapera tubisanzwe tu ariko indirimbo
nyiteze muzokwama munaronka nyinshi zivuye kuri jewe Godman Boyfriend Die zizoba ziri hano zigenda zituje tu. Ati zizobara ama R&B zigenda zituje Franchi Frandai indirimbo zituje mu imisi ku isoko nta kintu zituje mu bisanzwe simvuze gutuza ngo gutamba uko ya indirimbo zumvikana zimena amatwi ziri mu mudundo uvuga ariko atari za zindi za rap zimwe umuntu acavanga ujya mwana n'ikirara no. Mu yandi majambo aba rapper murumva yuko muri birara siko mvuze siko shatse kuvuga rimwe na rimwe abavyeyi barakunda kubivuga ariko je sinahisemo kwinjira izo nzira ariko byose ndabishoboye ninjiye muri R&B kugira ndonke benshi. Yes none ni kihe kintu wobwira abantu basanzwe bavuga yuko rap ari umudiho w'ibirara kubgawe rap koko ubona ari umudiho w'ibirara? Rap kubganje si umudiho w'ibirara kubera ko ndayikunda urumva nanje ndayiririmba mu majambo make rap ni ibintu haba ni indirimbo haba harimo impanuro nyinshi umuntu ashobora kukubwiza ukuri ico ukora canke icuri ico ukumva ukavyumvira mu mudiho wa rap ya R&B kenshi usanga ari ibintu by'urukundo kirori kuryoherwa yego. Rap bisigura iki mu majambo yose? Rap mu majambo yose ntavyo nzi tu sinobesha. Franda tugiye kuri ati rap sinzi icyo bisigura. None ga Franda vision yawe ni yihe muri iyi music ko urabona man umuziki wamaze guhindura intego usigaye ari business idasanzwe utunza abantu benshi we nka Franda intego yawe ni yihe muri iyi music? Intego yanje muri iyi music ndiko ndinjiramwo sindagaragaza ivyanje ariko nzobigaragaza one day biko biraza kuko birakozwe. Intego yiwanje ni haye kuva nkigira iciyumviro cyo kwinjira music nuko araho nshaka kugera araho nshaka gushika nkafasha nanje abandi benshi bakeneye gutera imbere mu vyabo turekanye n'umuziki ariko bivuye kuri jewe imfashanyo ntererano zivuye kuri jewe byose bizova ku mana no kubafana bazoza nibumviriza ivyanje Godman boy. Yes ati nanje hari benshi nkeneye guteza imbere bakavuga ko bateye imbere kubera jewe binteye kwiyumvira Frandai wewe urafise ubufasha? Ubufasha nta ufasha mfise na konsaba kamo ababishoboye nibumva ni narekura indirimbo yanje bakumva bashoboye kumfasha nimero ziwanje aho bontora ni 685097 subiramwo 685097 aho uzocuntora ukeneye kumfasha mani bahezagira. Yes ati mani bahezagira arabashimiye cyane usanzwe ari gukoresha na social media ya zose ndazikoresha zishoboka hani wacu mu Burundi. Instagram wandika I am Frandai boy, YouTube wandika Franchi Frandai, kuri page ya Facebook ni Franchi Frandai naho nyene n'izindi mbuga nuko nyene ucuntora tukaganira nta byinshi turaganira tugahuza uko bishaka kose. Yes, ati ni kuri IG ni I am Frandai boy, Facebook ni Frandai boy, YouTube Franchi Frandai. Yes mwavyumvise ingabirano yiwe mwayumvise tumuremere YouTube dukore subscribe kugira ngo dushobore kurindira ibintu vyiwe kandi twibuke kora na comment kugira ngo tumuhe inama zitandukanye likes share kugira ngo bishikire abantu benshi. Frandai hari akabazo kamatsiko nama nkunda kubaza abaririmbyi benshi kuko umuziki wabaye umwuga. Iyo bavuze umwuga ni ikintu umuntu atekinga seriously kuko kiba ari ikintu cyo mutunga. Iyo bavuze music wumva iki? Iyo bavuze music kuri jewe naho ntarabijamwe neza ariko kuri jewe ndumva ko ni numwuga uteza imbere umuntu yawugize intego abona inzira nibikorwa ashaka gushikiriza abantu. Kuri jewe music nakazi mu bisanzwe gateza imbere umuntu abishizemo ingufu ziwe. Yes ati music nakazi nk'ubundi bwose music irashobora kuguteza imbere, music iragutungira umuryango, irashobora kugufasha ibintu byinshi utari witeze. Frandai nibaza ko twayaze neza. Yes twayaze neza ibikorwa byanje ingenda bumvishe gato igikorwa kibitse cakozwe ndiko ndategura kugira kizoze gifisa kanovera gisa neza. Babandi bakunda kuvuga ni bavuye ngo Frandai kariyembera ngo nayo uko abantu ntibabura bama urumva shaka rero ndabumvisha iki gikorwa gihari. Yes twende.
shira kuri line kamikaze ni utuma chemba fire 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 kuri fire uhora mu bitekerezo byanje niwe marayika murinzi w'ubuzima bwanje uhora umumuriza pe yes abakunzi ba Boost Your Talent mwayumvise indirimbo yiwe bayita gute Frandai? Indirimbo bayita Kamikazi, izina ry'umukobwa bisanzwe nk'ayandi mazina tu. No musheri wawe Wapi ni ibintu uko nyene niyo nivyo niyumviriye n'iryo zina ntabereze no kuvuga. Frandai iyo ndirimbo inteye kandi kwiyumvira akabazo k'amatsiko. Frandai ufise umusheri? Awapi nawongira uramwihakanye kandi je ndabizi ko umufise. Ngira mana aho uri hose je mbona ntawongira. Bisa office ya sindamufise. Kimba nkeneye nimba mbona uko ndi gado kabisa naze karibu sana. Tumukeneye urahawe ikaze Frandai Godman boy afise umutima wagutse bose arabakira. Usena brand ya zirahari narateguye ngo mandavyinjiremwo ndi free mboneka mu bantu batabaza nguriya ninde bambonera kubikora. Cameraman ndabishiriza kamera ngaha kuri brand ya Frandai urabona yuko ari umuntu yateguye bikaze. Frandai nyuma Frandai tukibandanye tuganira iyo ndirimbo yawe numvisemwo John Jane numvisemwo ijwi giwe niwe yoba yarayikoze. Yes indirimbo yakozwe na John Jane production harimo na script ziwe azovugamwe akantu gato. Yes nivyo twahisemo ko twokorana kugira indirimbo izisaka novera karyoshe cyane. Niye experience wagize wakuye mu gukorana na John Jane? Ko John Jane turamuzi no mu producteur amaze gukorera abaririmbyi bakomeye harimo ba Oleg harimo ba Mr Lee harimo ba Gaga Blue. Urumva yuko no mu producteur atari sumu producteur ari kugwego rukuze cyane ariko kandi sumu producteur ari hasi ari kuri balance izina giwe rirazwi. Niye experience wakuye mu gukorana nawe? Yes experience namukuyemwo ni benshi ngahe wacu mu Burundi bakora kwanza ivyo rabizi kandi bakora neza cyane ariko impamvu nabanje we intango yiwanje heri wiwe nuko sanzwe nzi kari n'umuririmbyi kandi je nkabari intango y'ibigoye babisaba ukurane n'umuntu azogufasha kugukosora ibintu bimwe kubera umwuga bawumenyereye kugira igikorwa gize gisa neza. Cyo namushimiye mu majambo make nuko ari umukozi mwiza kandi asanzwe aririmba neza niyo mpamvu twaciye tunakorana indirimbo izoze isara. Ati indirimbo izoze isara kandi gose twimze ko ari indirimbo nziza. Abakunzi ba Boost Your Talent nibaza yuko uno musi rangirije twari ko tuganira na Frandai Godman boy. Gira icyo abafana bawe hanyuma ugire kunabasezera kuga freestyle. Yes abafana banje aho muri teze ko bazoza imana izobikora. Aho muri hose ndababwiye ati genda kuri YouTube wandike Frandai, Instagram I am Frandai boy hose ugire twatuntu bagusaba kugira umuntu umuteze imbere mu ntango yo canke uko ashaka kose umuteze imbere. Ugire subscribe, share, like, comment vyinshi cyane muri byo uzobikora nanje uzobona vyinshi by'iwanje bimvuye ko bigushikire kandi ubikunde cyane. Freestyle aho uri hose yaga niho nkitangira umuziki ariko ndazuzonkunda ni wumva ibikogwa sinicaye sintuje ndagerageza nkakora mbandanya nandika nubwo beshi baguma bambona ko ndumubono mvuga menshi muri bo bakamfata nkuko ntagira ico mvuga ariko ibyiza byanje muzo bibona kuri rezo sociaux ntakwicara ntakuvuga menshi namaze kubahaga babandi bafise umunwa zo kwama nigaragariza ibyanje kuri telefone maze mwumve hahandi babivugiriza namwe mugende mutambizi vuye mu mutwe wanje namwe uvuga Frandai boy. Iyo ni freestyle kuyenganye? Yes ndayikuyenganye netisi nkikorana na babandi bafise umunwa ubu nkorana n'ibikorwa muzobitorera kuri social media tu. Yes akubakunzi ba Iwacu Top TV mu kiganiro Boost Your Talent mwamwumvise Frandai twariko turaganira n'itara idasanzwe mwamwumvisaga freestyle dukoreye ko nganyene nawe ukaba ufise impano ingabirano uzi idasanzwe wifuza yuko tugufasha kugira ngo itere imbere urahawe ikaze kuri Iwacu Top TV niho tuba twibereye. As me I'm out.